Bon après-midi mwese abo tubandanya dukorana. Turabire hamwe ukuntu umuntu ashobora gutora mento. Mento ni umuntu agufasha muri trading yawe. Ni ukuvuga kutagira mento ni amakosa ugize, kuko niyo hari igihe usanga wahuye n'umuhacker akakwiba, hari igihe usanga wahuye n'ikibazo kanaka ukaba hacked, birasaba yuko mento wawe bagufasha kwandikira timu kowa yo muri Royal yo muri Veyo kugira bikende neza, bagusubiza account yawe cyangwa bakuvuga ico bagufashije. Hanyuma kutagira mento biboneka yuko umengo ntiwatanguye, kuko bagusaba yuko iyo ukwije iminsi indwi uteza kuca wemeza mento, ukemeza yuko watanguye ufise link, ufise umuntu yagufashije, ufise umuntu ukurarabirako, ufise umuntu yagutanguje trading. Nuko iyo umuntu akwije iminsi indwi ni ngombwa abishireko yemeze mento kugira bizokunze yuko babone na hariya kandi babone yuko ariko arakora yatanguye ofete yatanguye ariko arakora. Nuko turabe rero kuntu dutora mento. Ni ukuvuga muri ya washiye muri site niyo bikunda ko utora mento. Niho ubona na option ucamwa muri mento. Uciye muri application ya Veyo ntavyo ubona, uciye muri application ya Royal Q ntavyo ubona. Niyo mpamvu la realite ndabasaba kuja kuri site mukaraba iyo video nabahaye mu gitondo ingene mushobora gukora kuja kwiconnecta, hanyuma ukaca ubona ushiye kwi page nyene isanzwe nk'inyi dukoresha nyene muri trading isanzwe nyene pe. Hanyuma rero ucubona mento ngaha, mentor umugide wawe ucumubona ngaha. Umonye ngaha rero icyo ukora ufyonda ngaha muri mento. Okay, ufyonda ngaha muri mento, ushitseyo ucubona abamento bana n'abantu barenga 1,192. Gusa na site hakuno tarayitunganya neza, ubundi normalement wandika ngaha muri nickname ni username canke ID y'umumento ugomba gutora, kwemeza ko watanguye, babone ko watanguye, babone nyene ko uri muri system of fait, juste kwemeza basi, kwemeza. Aha rero muri nickname uca wandikayo Emeline. Okay, mento Emeline niyo ngombe ntore, mento Innocent niyo ngombe ntore, mento Adele niyo ngombe ntore. N'umuntu mukorana azogufasha canke gufasha canke umugide canke umuntu yakuvyaye mu gihe ageze kuri level ya mento, mu gihe yakuvyaye mugabo muri kumwe kumakorana, kuko harabo batuvyaye nka jewe abavyaye sinzi iyo bageze gushika isaha shaka kumugira mento wanje, kuko ntaca mfasha ntituri kumwe, ntituri kumwe ntaca aramfasha. Ni ukuvuga rero mento niyo muntu uzoshobora no gukontakta vyoroshe kandi amenyere azi ibintu, azonagufasha ikintu kanaka akigufasha kameme cyo muri Veyo, azi Veyo. Utazi Veyo nta kamaro ko kumutora ko naco gufasha. Ni ukuvuga rero kare nanditse mu Emeline ngaha, wacuza ngaha kuri go, mva ni muri research ndiko ndarondeza kubera ni benshi, nkacinja ngaha kuri go nkarondeza, ariko ubu ntibikunda. Ni kwiyanga yari muri site twe tumenya ama application ariko ntaco, nce ndondeza nkagenda uko nkarondeza Emeline, nguyu Emeline ari ngaha, nkarondeza Adele, nkarondeza Innocent, iki umwe wese vanye nuko yitwa kuri ntuze kuri muri username yise. Okay, nce nza ngaha rero kuri add akwa kantu ka plus akate agasara ko guteranya, nkafyondako, meje gufyondako nce nza ngaha kuri confirm nka confirma, baca bambwira ngo you have joined. Okay, ni ukuvuga urahejeje kugirane
gushwazisa menta wawe. Ni ukuvuga rero ngaha murabona imbere y'izina rya Emeline usanga ngaha atagasaro ko guteranya kagaruka ko kubera wahejeje kumutora, sivyo? Nuko rero menta bamutora mugira ubishoboye kuyibona rero nuko ushobora guca muri site muri website ya Veyo. Ubundi ho uciye muri application ushobora kukibona. Ni ukuvuga abamenta ni benshi mu gutora uwo muzinanyi. Murabona ko abantu benshi utora uwo muzinanyi, utora uwo mukorana, utora uwakupanye, mugabo yakupanye ariko arakora kugira azogufashe kuvyo udashoboye. Menta rero nuko gitorwa nuko kuhaje, hanyuma muze murabaza ico mutumva. Nibaza yuko bizagenda biragenda neza, uzogenda arabaza ico atumva.